ibintu byinshi ariko turabona no ku rubuga ngo yanyoye urumogi ariko je nibaza yuko ibyo bintu urumogi bararunywa mugabo umwe wese bose hari abarunywa Gitega amanga bandi muririmbyi kaba natanguriye kuririmba ndi muri prison centrale aho bashoboye kumfunga imyaka 10 banziza ubusa ndenganywa ico nyene nco tugiye kubaza ko gatoyi mu majambo make n'abantu bivye imodoka baca baza guta document bataye document munzi wawe hanyuma barabafata imodoka barayisubiza ariko dossier nigeze ikorwa kugira ushobore kurwanya bafashwe ryari dossier ntiyari gukorerwa jewe yari gukorerwa boya kandi bari bakoreye mugabe bivanye n'uburyo bw'amafaranga ibiturire nibibi cyane gose baratanze amahera barashobora gusohoka barataha abari je usigarayo hanyuma opejera avuga ngo ntange igiturire je nazize kwanga gutanga igiturire ya namba nafunzwe imyaka yose no kubera nanse gutanga igiturire ataca hafisi cyo nazize kubera hari muri crise byabaye ngombwa yuko aja kunsunikira muri prison kugira basunikira impene mu ruhongora ati ari wiziniza nkozi zibibi indirimbo yitwa intimba y'abanyororo ni indirimbo washoboye kwandikira uri muri prison je sinandika je ndaririmba gusa uraririmba ntabwo je oya je sinandika iyo taramana yarayimpaye je novuga ko ndi mu baririmbyi ba mbere ashobora kuririmba indirimbo yose atanditse basore mukiri bato mwiri ndegucumura gucumura nibibi yawe bica na muburoko wafungwa vumilia kina mwanzo kina mwisho po mulipo mutapatoka na mimi nilipatoka. Respect ku mukuru w'igihugu yes yaramfashije cyane gose irijya barabara je sinari kurivamo sasanga ndije nyene umfise mama wenyene nabo tuvugana twari 8 nasanze hari Amerika rafise umuvyeyi je ndafise mama ndafise mama no musa kuje 71 niwe King's family Burundi Today the World Gun Selector Ewana munkundi ndabaramutse ndabifuriza igitondo ciza cyangwa umuhinga mu mwiza bivanye naho muherereye. It's another day, another blessings. Call me MC Santana, pure boy. I'm the captain of the industry. In KFB, King's Family Burundi. Imwe ama television ahari kugira ngo ashobore kuzamura impano yawe ikayishira ku rundi rwego kubera ko impano yawe ni ingabire ku gihugu cyawe. Impano yawe numutahe ni ingabire ku ngabirano y'umuryango wawe eka n'ubuzima bwawe. Like you see, nkuko mubizi KFB nitwigera tunanigwa mu kubazanira babantu bari trend babantu batuma muruhuka babantu batuma mushobora guteramana natwe. Uno munsi twabazaniye umutumire wacu Sunkundi ni Carton Ntirameba niko amazina y'abavyeyi bashoboye kumwita. Iyi ni Story Times aho tugiye guteramana nawe kugira ngo benshi bashobore kumenya ego benshi barakuzi ariko ariho benshi bagiye kumenya neza na neza Carton ninde Carton akoriki Carton yamenyekanye gute. Ikibazo ca mbere Carton nkundira kwanza mazura mutsa bariko baradukurikirana amoro imana mwese Carton asanzwe avuka he mu ntara ya Gitega ntara yagutse ego ubwa mbere yari ntara ya Muramvye ubu ni ntara ya Gitega ego niho navukiye jewe. Carton umuririmbyi afite indirimbo zigiye zitandukanye intimba y'abanyororo turazi zindi za Jaja Love. Carton kuririmba yabitanguye ryari? Je natanguye ndi muri prison centrale ego guhera 2015 non guhera 1995 ego nguma nibuka umwaka nafunguriwe ko yari 2015 kuvuga 10 ans en prison Carton iki kiganiro cyacu cyuno munsi tugiye guteramana kugira ngo dushobore kumenya neza na neza Carton ninde. Carton afite indirimbo iri trend mwino minsi ikomeye cyane indirimbo yitwa Ja Love. Nkuko babizi umusoda ategerezwa kugenda ninko nico kiranga umusirikare. Ego ivyo ni kawaida kabisa ivyo nibyo. Carton it's a good time kugira ngo ushobore kuduha vibe gato ibikore mu bwahogo. Carton
Hoja Rastafari Hoja aide-moi Ja Rastafari Ja Rastafari Mana muremye wa byose kora ibitangaza iki gihugu cawe mana gisagwa amahoro uruwa mbere n'uwa nyuma itanguriro nihe uri Alpha na Omega Jajalo Seyimani Jajalo Rastafari tout le monde Jajalo Rastafari ni wewe utanga imvura ivyimbugwa bikaboneka ugatanga akayaga keza ivyaremwe bigahumeka nindatashima ivyo ukora wewe atari umubabiloni seyi Jajalo Rastafari Carlton. Yeah, man. My brother. Na urakazi. You do it sound good. Urakazi kuba washoboye kwinjira muri indirimbo kandi ari bwo bwa mbere. No vayo. Yeah. Ndayikurikirana. Yes. Brother. Yes. Yes. Indirimbo nyamukuru yatumye tukumenya. Indirimbo yitwa Intimba y'abanyororo. Yeah. Ni indirimbo washoboye kwandikira uri muri prison. Jesse nandika genda ririmba gusa. Uraririmba ntabwo genda oya Jesse nandika. Iyo Taramana yarayimpaye je no vuga ko ndi mu baririmbyi ba mbere ashobora kuririmba indirimbo yose atanditse. Give me freestyle, give me freestyle. Kadukore freestyle gatoye ku Intimba y'abanyororo. Kuko neza na neza Carlton America tubona hano twashoboye kumenya kwera iyo ndirimbo Intimba y'abanyororo. Yes, indirimbo yaramvunye cyane gose. Kandi niyo yashoboye kumenya gutuma tukumenya. Nimba no mustuzi Carlton America tubona tumuzi ko indirimbo yitwa Intimba y'abanyororo. It's a reason why we can't do it tugire ume freestyle kugira ngo ushobore kuryohera abakozi bariko baradukurikirana abakozi ba KFB Kings Family Burundi. Kera nari fisinga fise n'abagaragu inka zimaze gushira yawe bose baranyanka nagambaniwe n'inshuti yamane fatwa narojereje fatwa na Jeremani yawe hamwe na Diyodone tujya mabutarira tuvyuka butaraca dushorewe nk'ihene yawe n'indembo ku rutugu nafuzwe nkiri muto none ngaragaje imvi basore twanganaga yawe bose bavyaye kane nafunzwe narasabye inzoga zigiye kane mera honja mu buroko yawe sira cange muriye duku bitanya amaso yawe haburu uhozundi fiase ndamubarira fiase miraniya kendo shakira handi yawe jeho ndawuhezemo aka wanarahevye primu
sisi nkiraba nitungiwe n'amazi yawe n'ubugari budasongoroye harabakondane harabapereveni n'abafunze vagabo yawe n'abakatiwe zero basore mukiri bato mwirinde gucumura ni bibi yawe bijana mu buroko wafungwa vumilia kina mwanzo kina mwisho po mulipo mutapatoka na mimi nilipatoka. Bakunzi ba Kings Family Burundi muriko muradukurikirana, like you see, like you get the song. Iyi ni indirimbo imwe yashoboye gutuma uno musore Carton, ndamwita umusore ko yako numusore akubwira ati jewe nta jeunesse nige gusaza ni mu mutwe gusaza ni mu mutwe ati kandi je nta jeunesse nige zenga igihe nari ntanguye jeunesse nico gihe jeunesse yanje yacija mu buroko muri prison. Ino ndirimbo niyo tugiye kubazako. Iyi ni story time aho tugiye kumenya neza Carton ninde, Carton afise umuryango, Carton kuririmba yabitanguye ryari, tumenye neza na neza Carton amateka nuko ari. Carton mungundi nongere ndakwakire kandi kuri Kings Family Burundi. Carton abatamuzi Carton avuka hehe? Je mvuka mu Bukeye. Ego. Mu yahora intara ya Muramvya no musi ni muri Gitega yagutse. Intara ya Gitega yagutse. Ego. Intara ya Gitega. Nkabandi muririmbyi nkaba natanguriye kuririmba ndi muri Prison Centrale. Ego. Aho bashoboye kumfunga imyaka 10 banziza ubusa ndenganywa. Ego. Ico nyene nico tugiye kubaza ko gatoyi ku bintu byashoboye kuba byashoboye gutuma umuririmbyi Carton afungwa. Eka mbere akavuga ati jewe nagiye mu buroko ataco nzira, nagiye tugiye kumenya nigiki cyatumye afungwa, yafunzwe ryari. Nuko Carton je nanje muri prison muri 1995 navuye 2005. Carton yafunzwe kuri dossier kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Carton muri 1995 yafunzwe yagiriza dossier iya. Bon je nta dossier nari mfise, je nagizwa ibyaha abandi bari bakoze cyari cagiye cy'ubusuma bw'imiduga byarashitse, jewe nari mfise akabare, nari mfise sinzi ko umvise wakurikiranye ya ndirimbo kuntu twamye tuyiririmba, mvuga nti nari mfise inka n'abagaragu. Sinzi nkawe wumvise ko nari mfise inka ucabaza ko ari zijya nka z'amahembe. Ego. Oya zijya nka z'amahembe apana. Je nari boss, nari mfise akanoti, nari mfise akabare, nari mfise salon de coiffure, nari mfise cordonnerie n'ibindi. Kara kabare kari gasanzwe kari mu Bukeye. Yego. Oya no Ibujumbura. Ibujumbura. Ya, je nafatiye Ibujumbura. Ya, je nakorera Ibujumbura mu Kinanira. Oh. Mu Kinanira niho nakorera. Hanyuma rero birashika rero muri kiyagiye cy'ubusuma bw'imiduga, imiduga yaribwe nibyo. Ego. Ariko kimwe nuko jewe ubwo busuma ntari muri bwo, urumva ko nari imodoka yibiwe ku kabari wari usanzwe no shizeho nkuko boyita no ngaha canke n'ahandi hose. Ahubwo yabaye Imana kubera igihe babafata niyo modoka iyo batabereka dokima umva byari kuba ibibazo. Baje kwitora rero munzi wanje jewe ntavyo narinzi kubera ntiyari domaine yo wanje yo kunyonga imodoka. Ivyo nta nivyo narinzi jewe nikorera ivyanje. Majambo make n'abantu bivye imodoka bacabaza guta dokima, bataye dokima munzi wanje. Ego hanyuma barabafata imodoka barayisubiza. Ariko dossier niyigeze ikorwa kugira ushobore kurakugwa, bafashwe ryari? Dossier ntiyari gukorerwa jewe, yari gukorerwa boya kandi bari bakoreye mugabe bivanye n'uburyo bw'amafaranga. Biturire ni bibi cyane gose. Baratanze amahera barashobora gusohoka barataha, abari jewe sigarayo. Hanyuma OPG ravuga ngo ntange igiturire, je nazize kwanga gutanga igiturire. Ya namba nafunzwe imyaka yose no kubera nanse gutanga igiturire ataca hafise. Cyo nazize kubera hari muri crise byabaye ngombwa yuko aja kunsunikira muri prison kujya basunikira impene mu ruhongore ati ari wiziniza nkozi zibibi. Okay. Umurasta ntajya ruswa. Umva ya dossier ntiyabaye akishikanya hari kubera ari yabandi. Je naciye mfungwa vagabo. Sans dossier. Cyo cyamba baje cyose gutanga igiturire. Ego. Imyaka 10 2005 ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu
nyakubahwa Petero Nkurunziza umuhisi Petero Nkurunziza ego Jamaica acarare kugwa ego dusubiye inyuma gato ugifungwa wafunze Jamaica wari ufise umuryango wagiye mu gasho igihe ufungwa muri 1995 ntiwabikurikiranye neza kandi wari kurumva indirimbo navuze ko nafunzwe nkiri muto narifuzwe narasabye wumvise fiancé Melania nuwo twashaka kuba igani true story cyane nimwe byo kuririmba no nijya ni true story nico gituma ari indirimbo ya canke hariya oya fiancé Melania rero yaranjanye navuyeyo avyaye usanga ubwo butumwa tubuvugira mu migani tubivuga mu migani cyo gituma nakubwiye nti nari mfise inka n'abagaragu abantu rero bumvise izo nko cumengo zazindi z'amahembe ariko sizo twe tubivugira mu migani ego mu 2015 Rastafari o Twitter American acarari kugwa carrière y'umuryango n'umuziki vyaciye bandanya gute umuryango nacise nihuta cyane kurondera ubu ndubatse mfise abana 4 wow félicitations ndafise madame ankunda cyane gose kandi wajubangura papa ananyuba sana gose ego 2015 2026 abana 4 ya umwana wa mbere afise imyaka ingahe umwana wa mbere afise 15 wow ya ni bon umuryango ubusanzuba mu Bukeye umuryango uri mu Bukeye je nanje ngoma nitemberera hirya no hino kubera tutararonka ahantu tuba stable nyene twicara ikijanye n'umuziki mu muryango ntibashoboye kuvuga ati uyu muntu avuye mu gasho vyagenze gute kubera ko uravye umuziki mu kibano ntutahuritse narigali ruguru ko mbure mu miryango turafise abantu bamwe bashobora kuvuga ati ujya muntu najya Madrid gute abantu benshi kuko babonye Rodred bakonta umuntu adafise mu mutwe umuntu w'umunwa rumogi w'imboregwa atagira indero mu muryango mu kibano bavyakiriye gute mu muryango bavyakiriye neza cyane gose kubera jewe nakuze mfise dread je naratembereye ibihugu byo hanze nuko ko dread nazigize kuva kera kubutaraja mu gashoza ntashe rero muhira bo birashika baratangaye babonye umuntu w'ubusage nk'ukanisaha ego uravuye mu gasho uragize remix y'indirimbo ushitse ko indirimbo yitwa Intimba y'Abanyororo Intimba y'Abanyororo nayikoreye muri prison wayikoreye muri prison numva ko ari true story ego hariyo studio oya nayisohoye nshitse hanze hariya nayiririmbo konyene mu gitari ya nayisohoye nshitse hanze okay indirimbo urashitse ucuyiririmba inyuma y'iyo ndirimbo uno munsi America indirimbo afisanzwe afise ku rubuga rwa YouTube n'indirimbo zingana gute zimaze gushika kuri YouTube gushika isane indirimbo zishika kuri 5 zishika kuri 5 zifise amasanamu ego zifise amasanamu hari zijanye ibintu bishaka gufasha message ishaka gufasha ucankuriye ego ikindi kibazo numva nifuza kubaza America umaze kuva mu gasho ukagaruka ukagira umuryango ubuzima bw'akabari warasubiye kubandanya urafise akabari ubu canke Nigga Boy Fashion barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza Nigga Boy Fashion ihari ku bwanyu ni duka risanzwe ridandaza ivyambagwa by'ubwoko bwose ibiciro naho ni nko ku buntu wifuza impuzu ibirato amasaneti amarori isaha eka ivyambagwa byose bihari ku bwanyu akabiga rero Nigga Boy Fashion isanzwe igira location ku baririmbyi n'abakinyi b'amareresi niyibagiye n'abantu bose babyifuza mufisi ico mubaza hamagara kuri 68 amajana 735 amajana 335 canke mukabasanga aho bakorera ni kw'isoko nkuru yo mu Kanyosha murahawe ikaze mwese muri Nigga Boy Fashion. oya byaciye byose biyagara nasanze byose byaraparanganye bimwe baciye babintwara n'inzu nabamwe nasanze barayitwaye byose nasanze je nase muhira A0 n'umuryango waraheze sasanga ndije nyene ubu mfise mama wenyene nabo tuvuga twari 8 nasanze hari Amerika rafise umuvyeyi yaje ndafise mama ya ndafise mama no musa kuje 71 niwe uwo muntu uko biri kose ayego nkuko bivuze n'umuntu ari mu bantu bakuze abakuze gose ya azigwa gasore akiri umwana mutoya Amerika ufise imyaka ingahe uno musi yego je mfise 65 ariko kuraba physical umengura kuze ngira ngo ni imishatsi yera
ni bya bindi navuga yuko gusaza ari mu mutwe ya gusaza ari mu mutwe sino nta gusaza kubaho ya gusaza kubaho ari uko ingufu umuntu zamuheranye cyangwa jeune uravye ingene utambuka ari abantu no munsi ya 60 na sport ndacayicamwo ni America nashoboye kubona post zigiye zitandukanye ku rubuga hwaniro ku buryo twabonye America ari kumwe n'abene gihugu benshi muri commune Bukeye aho hari abantu benshi bariko barakora ibarabara ico cyumviro kiba cazanye America dushaka utubwire story yingene vyagenze vyumviro vyakujemo gute kugira ngo ushobore kuja hamwe n'abandi bantu kugira ngo mushobore kwiyumvira gukora ibarabara aho mpera ko niruhutsa nti ash kubera respect ku mukuru w'igihugu kubera yaramfashije cyane gose irijya barabara je sinari kurivamo nawe nyene ubwiwe ataraba umukuru w'igihugu akiri umukuru umugambwe narigeze kumubwisha kibazo yuko bomfasha kwebwa kubera n'iryo ryatanguye mu Burundi bwose gimbishijwe amaboko basogokuru no bagiyimvye iryo barabara yo bivanye n'intambara je navuye muri prison sanga hari biraro barabikuyeho sanga ari barabara ryarasi ujya mwaka abandi bahunga bagenda 2015 je byabaye ngombwa ko nitanga navuze ntoje ngaha nkoriki reka nihe iki gikorwa cyo gusibura rino barabara kugira ngo iryo barabara mwarikoze muri 2015 mu bihe tuzi ko bitari byoroshe no yes no natangura kubikora yes 2015 ni washoboye no nace niha ico gikorwa cyo gukora iryo gusibura iryo barabara kubera nta bindi nari gukora abandi bari mu bwicanye abandi bariko barahunga abene gihugu mu kibano barashoboye kugutahura byoroshe kuko twabonye umengo bari benshi abene gihugu vyagenze abene gihugu kuri ico gikorwa barankunze cyane gose gushika yaho bansabira yuko noba norongora umutumba cenga fumamba na nyumba 10 basi bivanye n'ivyo ndiko ndakora mugabo nasanze bitari byoroshe kubera baciye bambaza ati none ujya yorongora umutumba gute yorongora umutumba gute kandi ata amashuri afise akwiye mugabo je nibaza yuko amashuri atariyo bisishaka n'umutima jewe rero byabaye ngombwa abanyagihugu baransabiye abene gihugu baransabiye ko norongora umutumba kabana nyumba 10 basi omwe bagumye bababaza ati none ujya ajejwe iki yego gushikaho numva bamwe bavuga ngo ujya suwindani sindu windani gute kandi ndiko ndakora iterambere mu gihugu cyacu kandi mu gihugu cy'u Burundi sindu windani gute ico kintu rero siracumbise neza mugabo nagifashe uko nyene ndiko ndakora ibarabara je narikorana n'umugore wanje n'abana banje abantu baza gukora bajya abantu bone sinzi ry'abantu ahubwo uze kwishira babone bajya abantu uze kwishirako bajya abantu barambarira ngo ibarabara ngo ni rya leta kavuga nti leta niki ni jewe ni wewe uno munsi rero niho bagiye kubona rero uno munsi kuberanya kuba umukuru w'igihugu nukuri respect cyane gose uno munsi abantu bose bariko baratahura neza yuko igihugu bose leta si umuntu umwe si ya president si ya ni abantu bose tout le monde yego leta jewe na wewe nitwe tugize leta jewe nabandi bose nitwe tugize leta ndabona yuko mengo n'indirimbo y'amatora ndiko ndayigerageza kuyikompoza ugomba utamiriza abarundi ndakibatamo kubera umukuru w'igihugu yaranduhuriye cyane gose kuri iryo barabara sinari kubivamwo je narakora iryo barabara ngeze nkariya ngarutsaho natanguriye ngasanga ibyatsi byaduze ngasanga ibintu byaparanganye umva sinari kubishobora ndi je nyene ariko vraiment respect ebana vraiment ndasuye kumwongera kabisa salute imana muhezagire cyane gose abandanya rongora igihugu kubera niwe mukuru w'igihugu mbona akoze ibintu bitanasanzwe uri kuraraba ukuntu intara zimeze kuraba amakomine ndabyo nko mu Bukeye iwacu ahantu hose arasayangana Igitega arasa n'iryo barabara ryari ryarananiye ubu umwene gihugu wese akora imbere y'itongo ryiwe imbere y'itongo ryiwe ibyo bintu biraryoshe cyane gose urazi ikintu ga Amerika aho hambere twari duhanzwe cyane n'ibintu bijanye n'inkino equipe nationale nta kibuga kigikwije amategeko yabizwa d'office ariko umuvyeyi no musi yarabikoze uno musi nkino mpuza makungu tuzakirira iwacu ibyo yakoze ni byinshi kandi n'ibindi azobikora kabisa ubutare tugenda twimbuye turubona ibibanza byari bihishijwe binyegeje uno musi biri ku mugaragaro hajya hari ubutare hajya na hari ubutare
urumva ko umuvyeyi yari karakora nukuri utomushimira nibaza yuko atabwenga yo bafise nawo mu gusima cyane no gukunda igihugu cy'u Burundi uvuze ati vuba bitege igikogwa cyo guhimiriza abarundi kwitabira amatora bose kamarundi n'amatora y'abarundi ubu nta moko akivugwa ubu hari abarundi bose bari kumwe bose ibyamoko ntagira umuntu azosubira kwitwaza ibyamoko ibyo bintu umukuru w'igihugu yarabikuyemo ubu ni ukuvuga yuko baraba ukuri k'umuntu n'icyo umuntu ashoboye hanyuma akagikora byemejwe n'amategeko aba yuko ho biterambere mu gihugu cyacu ariko mu diho warege ndiko ndabona umengo bivanye nabo barawutaye bakaja ahandi hantu hariho mbere benshi bawuhevye nk'igitego uburege ni ntoyi cyane gose kubera umengo baracitse intege sinzi igituma abantu bari hejuru n'abantu baririmba hip hop R&B ibintu mwene byoya ariko birakenewe yuko natwe no munsi twoshikirwa je nibaza yuko abantu benshi barakunda rege rero nibaza yuko hakwiye ikiwe gushigikirwa ndiko ndaraba ukuntu jewe nguma mu ibarabara nararirimbye nk'indirimbo y'ubumwe bw'abarundi huza abarundi bose nkaba nkiri mu ibarabara sindabitegera na gatoyi ndavuga nyoreje bampora eske bampora ubusage canke bampora America nike kinari karakora kugira ngo umuziki wa reggae music ushobore gusubirana uburyoha nka kera ushobore kuronka kibanza mu gihugu cyacu Burundi je nariyumviriye yuko abaririmbyi hageze yaho twoja hamwe kugira ngo tuvuge rumwe dufashanye byabaye ngombwa yuko mbere ndondera ndafise cooperative urabona turafise baje iyi ni cooperative Rasta in Action Rasta in Action Burundi yes abarasta rero abantu busage babenyereye yuko ngo n'abanyarumogi ngo nimboregwa ibintu byinshi ayo turabona no ku rubuga ngo yanyoye urumogi ariko je nibaza yuko ibyo bintu urumogi bararunywa mugabo umwe wese bose hari abarunywa ibyo sino bihakana nta mungu buri sato ibidahizwe mugabo nibace babyitirira abarasta nibace babyitirira abantu b'ubusagi ni benshi jewe nzi dukuri kumwe muri cooperative Rasta in Action ico kintu cy'urumogi atakizi je naje ubwanje nararuhevye nawe nturaba narahevye naragaritse mugabo baguma babinyitirira babonye ubusagi ucume ngo babonye igiti cago sindavyumva ariko ibyo nibisanzwe twe tuzokora uko nyene kandi ntibizodutirimusha oya Rastafari ariwe America avuze ati uno munsi kugira ngo nshobore kuryohora no gukunda kubw'igihugu cyane gukunda igihugu cyane cy'u Burundi no kugarukana iryohora ry'umuziki wacu wa reggae music uno munsi nka generashoboye kwicara ndafise sanzwe serukira imbere y'amategeko ishiramwe collab ishiramwe ry'aba Rasta mu gihugu cyacu cy'u Burundi cooperative Rasta in Action ubwa Rasta mu bikogwa nibasuye gushira Rasta mu rumogi apana uno munsi Rasta mu iryo cooperative nibiye bikogwa bishika 2 canke 3 mumaze gukora novuga ati vyerekana yuko muri ku kazi ego tumaze amezi nk'abiri turi muri tourne y'intara nshasha 5 Uburundi bwose ngira ngo amasanamu amwe turayafise twaragize tourne aho twaca hose ubu dukorana na environnement mu bijanye n'isuku yego tugenda dusukura isuku n'isukura mu bisagara byose twaragiye Makamba twaragiye Gitega twaragiye Ingozi twaragiye Muyinga aho hose tugenda dukora ibikorwa bijanye n'isuku kugira ngo Rasta uno munsi aboneke nk'undi muntu mwiza nk'undi muntu w'akamaro yoshobora nawe gushigikira mu migambi y'igihugu kubera Rasta iyo ndiko ndaraba je nsanga umengo Rasta umengo baramushize apare inyuma gucyaya kubera Jesi ndabona na nyumba 10 h'umurasta hari urabona sindabizi rero gituma kandi harimo abashinga ntaye je nkajewe ndimo ndishiramo kandi hari n'abandi tuzi babarasa bafite dread babashinga ntaye kandi bashoboye bazi n'ubwenge bize no kwiga je nko mu bo turi kumwe muri iyo cooperative Rasta in Action harimo abadocteur harimo begiye abadocteur harimo aba engineer harimo aba mécanicien abo n'abantu bashaka gukora ibikorwa bagafasha igihugu kugira ngo gitere imbere mugabo le Babylon babonye umuntu afise ubusage ntibamwumva baguma babona urumogi ico kintu vraiment
nibaza yuko abantu benshi ngabe ko dukurikirana batosubira kwitirira rasta umuntu afite dread bagumwitirira urumogi oya rasta mu majambo make ngerageje gusigura rasta nukuri kwigendera nabanyakuri n'abantu b'intungane jene herako nkuko mubivuze Americain nimba nihenze gato ariho evenement yabaye mu Kanyosha Bujumbura mu kabari kitwa Montana le 11 mai niho nashoboye niho nari nibereye narabonye ibintu byashoboye kuba bintangaza ndabona umurasta sinzi ngene bamwita umutipe lotipe yashoboye guhagarara imbere y'abana bafise Bible Bibiliya atanga message yigisha Bibiliya nivyo nyene turiko turavuga uno musi rasta nuvuga butumwa uno musi rasta arashobora kuba pasteur uno musi rasta arashobora kuba padiri uno musi rasta arashobora kuba ico cyose kubera je nibaze yuko Imana rugira byose itari kwiraturaba muri ibi kubera niyo yabiduhaye uno musi none lancement officiel yo kugaragaza iyo collab ni collab Cooperative Rasta in Action. Izoba lancement niga yabereye ngahi Bujumbura. Yes. Niga nashoboye ego ubu le 1er juillet tuzaturi Ngozi ahantu mbere ari umutegetsi yatwemereye yuko yo dufasha kaduha akazi. Nuko ko muzotubona mu ngendo bazogira le 1er juillet yego muri défilé tuzaturi muri défilé n'imyambaro yacu yego collab yego kugira ngo twerekane yuko rasta nawe afise ico yofasha mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu twerekane isura yacu muri societe nibe ntambamye oya ahubwo ibe inkebuzo ibikorwa byiza inkebuzo yuko abantu bokundana bakavuga rumwe batarabya amoko batarabye ibitsina umuntu n'umwe One love Rastafari. Yes. Amabara atatu. Irya vert, irya jaune, n'irya rouge. Au fait akuri isi tufise ibintu bibiri. Ego. Imana yagize ibintu bibiri. Ego. Ibyo bintu bibiri urabizi? Aya. Ni isi n'ijuru. Ni Imana rugira byose na Lucifer. Na Shetani. Shetani ego. Ahama mu bantu naho ngaha muri twebwe n'umugore n'umugabo mu biti byose ubona harimo ikigore n'ikigabo mu byatsi nuko nyene nuko ataca gatatu kibaho kuri inosi jewe namba jewe ndi rasta nuko ko hari igihushana hariho Babylon yewe umuntu yumvise rasta ntaca abona ibintu bibi oya ahubwo abone byiza twumvise ijambo Babylon twumve Babylon tugerageje kubisigura neza mu kirundi cumvikana n'abantu bababisha Rasta nabo Rasta nukuri kwigendera Rasta ukuri kwigendera Yes Babylon numubisha numuntu mubi Yes mwanda biririmba nuko biririmba basa Yes abakunzi muri ko muradukurikirana ba KFB Kings Family Burundi nkuko mugerageza muvyumviriza murumva inote moignage yuno musore wacu akubwira ati jewe sinshaje gusa ni mu mutwe ngaha Rastafari one love amabara atatu Rasta America tugerageje kuraba amwe mu mabara asanzwe agize abarasta turabona ibara ritukura turabona ibara risanzwe risa n'umuhondo turabona n'ibara risa n'ugwatsi rutoto bisigura iki aya mabara asigura amahoro n'urukundo ni kimenyetso novuga c'Imana ngerageje gusigura sinzi ko urubona umunywa w'amazi usanga urimo aya mabara atatu ego kuva yuko kantu mengo niko kandi uwo munywa w'amazi yuje naho imvura yo bigomba kugwa ntibikiguye kubera haje umuco nuvuga ko rero aya mabara novuga yuko ari amabara yoba ahezagiye kararasa aranazimbye ntushaka kuronka aya mabara gucyaye what you mean color last iba ntushobora kugenda utambaye amabara n'umuvyeyi mbuze umuvyeyi yica tumwumva nyakuba umukuru w'igihugu yes nirihe jambo ushobora kumutekerera kubijanye n'umuzi no kuza no kugarura akanovera k'umuziki wa reggae music mu gihugu cyacu Burundi eka niterambere muri rusange y'igihugu cyacu kubw'igihugu cyacu Burundi Jenny baza yuko bivanye n'intumbero Cooperative Rasta in Action nkamwe twobona na nyakuba umukuru w'igihugu twamusaba yuko natwe yo dushigikira
Ego. tukaba nk'abandi bantu tugakora ibyo byose dushoboye gukora tukavyerekana kugira ngo muri societe ntibagume biyumvira gwa rumogi babone ibikorwa by'iterambere nk'ubu nka jewe ndiko ndiyumvira turafise uwigiye umudokter ari muri koperative nk'uyo turifuza yuko twogira inyubako twogira ivuriro agakora asanzwe ari umurasta. Yes ni rasta muga kubera afise ubusa yes muga kubera afise ubusagi nibamwemera nabi wabo ntibamwemera nta muntu n'umwe amwemera ariko twebwe dusaba yuko leta yoshigikira igashamo inguvu kugira ngo rasa nawe yerekane domaine yiwe muri societe ko natwe turabantu kandi turi mu gihugu kandi turashoboye yes natwe badushiremwo kugira ngo turabe ico duhindura bivanye n'imyifato dufise natwe uru rukundo rwacu dufise ubumwe dufise nitubwigumizemwo urukundo nitugumizemwo tugwigishe abantu bakundane bareka kwagurinda bafashanye. Abantu benshi baribaza ati kwitwa umurasta ni Maki Dread. Ego ico kintu abantu benshi bagikorera ko cyane gose bavuga yuko abarasa ari abantu bafise amadread kiranazira. No rasa suko rasa ntagizwe na dread agizwe n'ukuri n'ijambo agizwe n'ubwiza budasanzwe agizwe n'urukundo peace and love nivyo bintu tugendera ko kandi twese tubigendeye ko ndibaza yuko ata muntu yosubira kumererwa nabi muri kino gihugu. Carton ndagushimire cyane. Ndashimye cyane gose abafanzi bariko baraturaba abariko batubona bafashe bashigikire iyi cooperative Rasa in Action kugira ngo twerekane natwe domaine yacu muri societe boba bakoze cyane gose uri ko araturaba wese arabico yokora kugira ngo iyo cooperative Rasa in Action iterije imbere kugira ngo turabe icova muri abo barasta. Merci beaucoup. Bakozi ba KFB Kings Family Burundi tubashimire cyane mwakoze kudukurikirana. Nitwa MC Santana Pure Boy, I'm the captain of the industry, cyangwa kanitaze Big Draco. Ndabamenyesha yuko nimba wifuza kwambara neza, nimba wifuza kubegwa, nta kindi kibanza atari muri Nigga Boy Fashion. Ikindi kintu naco ndabamenyesha, nimba wifuza kuryoherwa, nimba wifuza kumererwa neza, kuruhukira ahantu hameze neza. Carton, nkuko wabimbwiye, wambwiye ati bro ndakunza aha hantu. Wambwiye ati ndakunze iki kibanza. Ikibanza ni ciza cyane gose. Ni ciza cyane gose. Yambwiye ati ndaryoherwa ahantu kandi ndahakunze nkuko yabibonye bafise podium nziza, bafise ikibanza ciza ndabamenyesha na handi hantu turi atari mu Kanyosha. Ikibanza cyitwa Ama Bar. Ni kibanza kimeze neza cyane. Ikibanza kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuwa Mungu bagufitiye ico bita karaoke isanzwe igizwe n'umugwi Ama Live Band. Imisosi kuwa gatanu gushika kuwa Mungu tuba turi muri kino kibanza turiko turaryoherwa. Sivyo gusa kino kibanza ku munsi wa gatandatu unuwa Mungu bagufitiye ico bita isupu imeze neza cyane. Rasta durira ku munsi wa gatandatu nzokugurira isupu sindabizi kandi uko biri kose tugende dutumira n'abantu kubera ko kino kibanza barubaha l'artiste. Nakubwiye ko mu minsi mikeyi ngomba kuja kuririmbira Ingozi mugabo kubera je nigenga wombariye nzobanaje Jonzo ntegerezwa kuzana nga kugira ngo wibonere iziza nkuko wampamagaye ngacanza niko bimeze ntangorane. Ntegerezwa kuzana hano ndazi benshi barakuzi abamizisiye nka bose bazosanga bakuzi kandi hano barakundana. Si tu es artiste umu artiste wese agendeye kino kibanza abafise Amerike ojeje kutubwira yuko ishira hamwe cooperative yanyu Collab ku munsi wa independant le 1er juillet ukwikukira ko Burundi 1er juillet muzoba mwakoranye muzoba muri no muri défilé. Yego uwo munsi mwitege ikintu kitanasanzwe kubera abarasa ntibahora baja muri défilé ariko tugiye kubisaba muri indwi nzogenda kubisaba kugira ngo natwe uwo munsi tube turi preza kugira ngo twerekane ko natwe turabakozi turabakozi kubera hari ukuntu abarasa ucume ngo siho bari ucume ngo ntibabaho ariko uyu munsi natwe tuzokwerekana ko turabakozi bivaye n'uyo mugambi ndakubwiye guhembana amahera hagati yacu nuko ko natwe tuteza kwerekana ko natwe turabakozi nk'abandi bantu bose. Yes. Ni défilé izobera mu ntari yahe? Mu ntara y'Ingozi. Nzoza nagushigikira. Ni butanyerera twabibagiye. Butanyerera. Sorry. Wego kaja muko nyene byari bingoye ni mu ntara ya Butanyerera
aho iyo ahora yitwa intara ya Ngozi uno musi ni Butanyerera azuba ari muri Butanyerera yego mu ntara yagutse bamwe birabagora bacavuga Ngozi bacavuga Muramvya ariko bazobimenyana nibuke Rastagenzo za gushigikira urakoze cyane gose kabisa no muri defile kambere sizubanje gushigikira wonzo wanje gushigikira kopya nagira mbwira abafanzi rero bari Ngozi bose yuko dusanzwe dufise show ahantu hagutse cyane gose tuzokorera umushinga nahe ntovuga izina umwubahwa yaravuze ati rasa biratangaje kubona wo kiri mu ibarabara ngo ndakwereka ahantu hari instrument utangure gukora nuva yuko tuvuye muri show tuvuye muri defile hazoca aba show itanasanzwe izobihuriyukiyemo abanyagitega bose nabo dibundikira Ngozi imana ubone Butanyerera yes nuko bimenyera ubone Butanyerera biragoye gutahura muzoca muduha umuziki yego karibu kabisa azoba ari live music le 1er juillet tuvuye muri defile ni direct kuri yo live music ikibanza cyitwa gute ikibanza yote sindayibuka neza ariko vuba muzokitubwira vuba tuzokubarira merci beaucoup bakunzi ba Kings Family Burundi tubashimire mwakoze kudukurikirana mugira muba mubahwe tubandanya tubabwira ati fyonda subscribe maze mubandanye mudukurikirana wagwan my people ibyo twabeje Kings Family.